Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muri ko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi kaze mu makuru yacu y'uno musi mugira mushikirizwa na jewe Arlette Mugisha. Amakuru yacu akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ikibazo c'ikena ry'amabisi kimaze igihe cibonekeza ngo mu gihe ugwaruka ruriko rurakora imodoka zikoreshwa n'umuyaga nkuba goshigikirwa ico kibazo cotorerwa inyishu. Nayo mwijoro ryaraye rikeye muri Universite y'u Burundi ya hano kumutanga haraye hatowe ikiziga c'umwana waraye akoroye iyo nda akaba yaraye mu minwe y'igipolisi. Ndabaye ikaze rero mukanya n'inkuru mwimwe ukwayo. Ndasubiye kubaha ikaze kandi mu gihe hamaze igihe kinini hibonekeza ikena ry'amabisi yunguruza abantu na cane cane hano mu gisagara ca Bujumbura. Ugwaruka ruriko rurakora imodoka zikoreshwa umuyaga nkuba ngo mu gihe goshigikirwa goterera mu kugabanya ivyo bibazo. N'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Nyandwi Raphael. Iyo ngendeshwa ntiyakorewe mu Bushinwa canke mu Burusiya, oya namba yakorewe mu Burundi n'umuhinga Yves Mpawe. Nayo igihe twamugendera yatumenyesheje aho ico ciyumviro cyo gukora izo ngendeshwa caje kiva. Abantu baratonze ku mirongo muri bus muri ville canke handi ku bitura vy'amabisi, ugasanga imodoka nazo ni nyinshi kuri station ziratonze, zimwe zikaharara zindi zikahirirwa zikamara imisi 2 imisi 3 iyinga igahera. Nkavuga nti hariho ikibazo, nyasha niyumvira rero nti eske uburyo nkoramwo amakinga electrique sishobora kurondera indi moteri iri beaucoup plus puissant hanyuma umuntu agashobora gukora ingendeshwa. Niho rero navyumvira, hanyuma ndagerageza bwira n'ama recherche menshi cyane, ndagira ama contact mbaza n'abandi, hanyuma ndaronka umuco, hanyuma ndaheza ndatuma ko ibikoresho na monter le moteur, na mis les batteries, na mis le système électrique kugira ngo ishobore kugenda. Ko mwabonye rero biragenda. Ibikorwa nk'ivyo bisaba ubuhinga bwinshi, ibikoresho hamwe n'uburyo. Yves Mpawe nayo aratuyagira uko yabigenjeje kugira bikunde akore uwo mugambi, ndetse n'ivyo asaba kugira uwo mugambi uzobe wingira kamaro ku gihugu. Twakoresheje uburyo bw'iwacu, nta muntu yayigeze adufata mugongo kugira dushobore guproduce iyi echantillon. Turifuza rero yuko bamaze kuduhereza ubwo burenganzira dushobora rero kugwiza. Kibazo rero kirashobora guhera c'imirongo ku mabisi, c'imirongo ku ma station, kirashobora guhera igihe leta yoshira mu kuboko, igihe abagwiza tunga bo kumva yuko ico kibazo nabo nyene kibaraba, hanyuma bagashigikira kikogwa kikagenda neza. Ingendeshwa zikorwa na Yves Mpawe nayo zimaze gufasha abagendana ubumuga batari bake mu kwibeshaho no mu kwiteza imbere mu migambi yabo. Ivyo bikorwa vy'ubuhinga akaba yarabitanguye kubikora kuva mu mwaka wa 2020. Tubandanya n'amakuru yacu. Umunyeshure wo muri kaminuza y'u Burundi ku kigo cyo ngaha kumutanga ari mu minwe y'igipolisi bivuye ku nda yakoroye umwana acamuta muri ico kigo, bakaba bamutoye yamaze kwitaba Imana. N'inkuru ya Bernice Igiraneza. Ikiziga c'umwana kivuka gitekeye mu igunira caratowe ku wa 11 Ntwarante mu kigo ca kaminuza y'u Burundi kiri ku Mutanga Sud, neza na neza inyuma y'inzu y'uburaro bita Pavillon 5. Simon Bazirutwabo aserukira abanyeshure muri ico kigo aravuga uko vyagenze kugira batore ico kiziga. Nyene kwagirwa n'ico caha yavuze yuko yabikoze mu ijoro, na mu ijoro usanga bigoye kubona umuntu ariko ararengana, ariko mu gitondo abantu bamaze kuja ku mashure niho baciye ahantu babona ikintu kitameze neza, hama baragenda kuraba baca basanga batawe. Maze kubimenya naciye ndakimenyesha inzego abajejwe umutekano muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo bashobore kugira amatohoza yimbitse wakoze icaha amenyekane. Nayo Colonel Gaston Uwimana ajejwe umutekano mu bigo vya kaminuza y'u Burundi avuga ko uwo mwigeme yamaze gufatwa akaba ariko akogwa ko amatohoza. Iyo makuru bariyo kuko yari umwigeme w'umunyeshure asanze yiga muri peya Mirohero
mu gisata cy'icongereza mu mwaka wa 3. Uyo mwigeme niwe yarasanzwe afise imbanyi uko twashoboye kugira amatoza twabimenye amatoza aciye tworohera ko twadusanzwe tuzi kari we afise iyo mbanyi niwe twaciye dukorerako mpamvu nta byashoboye kutubwira gusa icyo yakoze no kabitwemereye kari we yabigize ndibaza ko ibyo bizo amatohoza igipolisi mu masasa niho twamenye ko hari kiziga kiri nyuma y'uburaro aho uyo mukobwa yarasanzwe aba hano ivyo mwanya bakiri kwishure bakobo bangira kubikora bishise naho bakabikora kuko barakoze ivyo kuva ngo bakwimvira ko bakwica umwana kandi ziko bihanwa n'ijambo ry'Imana ribubuza ivyo byaha ntibo bikoze bakumva impanuro abaha bakobareba n'ibyo bayize kwishure bakagendera ubuntu ivyaha nk'ivyo bakirinda kubikora je niyo mano notanga mwomenya ko umuhungu yateye inda uwo mukobwa nawe yafashwe n'abajejwe umutekano ariko acararekugwa kuko batashaka ko iyo nda bayikurayo. Tubandanya n'amakuru yacu ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru internet ngo bugeze kure hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi nubwo umuvuduko ukiri hasi n'inkuru twateguriwe na Alain Lorisi Ndongozi. Ubuhinga bwa none ni kimwe mu bisata bikomeye kandi bikenewe mu iterambere ry'igihugu naho ubwo buhinga bwa none buriko batera imbere mu Burundi haracari intambwe nini yo gutera nkuko bisigurwa na Tuserubera Intwari umuhinga mu by'ubuhinga ngurukana bumenyi. Aho rero ivyo bintu by'urubuga byateye imbere ntibiratera imbere gose kuko turacafise ikibazo civuduka canke umuvuduko udashimishije wa internet yo ngaho iwacu igenda buke buke cyane ugereranije mu bindi bihugu. Ico rero kiri mu bisubizo inyuma ivyo bintu cyo bituma vyikwega ko vyikwega ntibiheze ngo bitere imbere. Icyambere nuko internet niyanyaruka tuca dutera imbere gusumba. Mu bijanye n'ubuhinga bwa none harakunda kwibonekeza abantu bibwa imbuga zabo uwo muhinga aratanga insiguro. Ku kijanye nuko hariho abantu bibwa imbuga zabo abahakingwa amachano canke amapage icyambere coco ni gisata cy'umutekano ubu biroroshye kwiba cyo gituma twatubwira abantu muze murara amatelefone yacu cyane aba createur abantu bafite ibyo bashira ku rubuga hakaba ari n'undi muci wa kabiri w'abantu batanabegere ndetse ate n'abarundi gasanga abantu bibere muri Nigeria gasanga abantu bari mu Buhindi abo nabo bibishuruyeri barakurukira link bakakwemerera ibitangaza yuko mu nzwe yo gukorera amadolari atagenda kugira ibintu byinshi iyo link yishonze ko hagusaba ibintu muha kuri email kumbe ubu muhaye access. Ivyo biruko mu gihe kwigenekezo ya 12 ntwarane ukuma kutashe kuva mu mwaka wa 2008 amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge ku mbuga ngurukana bumenyi. Nyuma yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahimirije abanyagisagara gukora isuku mu masoko amwamwe hano mu gisagara ca Bujumbura ako kamo barakumvise n'inkuru twateguriwe na Elvis Munyaneza. Ibikorwa byo gusukura mu masoko atandukanye mu gisagara ca Bujumbura byariko birakogwa nyuma y'aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahimirije abanyagihugu bose bo mu gisagara ca Bujumbura kwijukira isuku mu gisagara aho twovuga nko ku isoko bita kuri Kotebu muri komine Ntahangwa ahahora hibonekeza umusozi w'Iryarara. Uwo mwavu ukaba ariko urayogwa n'imodoka kumva zuko wari waragwiriye bitotorwa n'amaboko. Saho gusa no muri komine Mukaza ku isoko ya Jabe ibikorwa by'isuku vyariko birakogwa haba hagati mu isoko n'inyuma y'isoko. Ngendakumana Edouard arongoye komite y'abadandaza ku isoko ya Jabe amenyesha ko mu ntumbero yo gukingira isuku hari bidandazwa bimwe bimwe byahinduriwe ikibanza bidandarizwamo yongera himiriza abaja muri iryo soko n'abadandarizayo ko ico gikorwa cy'isuku bose bokigira icabo ukizira kazirerezwa baba nkajya banywa nko tudio gazanga cupa atembere yiwe abantu bajya bajya nk'imigo gasanga igishishwa atembere yiwe ukizira kazirerezwa kadodo nk'ibyo bintu byose uwe nta kintu cinjira mu isoko c'imigo canke iki cyabirya by'ibigori genda basanga bati bititira atandukanye cy'amababi y'ibigori ubuye ngana nta bigori vyinjira nta niho yinjira n'abadandaza twababwiye tuzosanga nk'imbere yiwe hari nk'igishishwa c'umuhu canke c'ikigori ko azobihanirwa n'abadandaza bamwe usanga batagira gute bataravyumva uwo mugambi wo kureba batawumva ngo baheze barihe bene societe nabo kugira bikunde baronka uburyo bwo kuguma babandanya baza kuri tora ariko turageza kwiyumvisha ubeshe ko baravyumva ko isuku ari ku neza
ya twese no kuneza ya bose. Tubibutse ko umukuru w'igisagara aherutse gufata ingingo yuko ayo mashirahamwe atora imicafu yoza aratoza amahera angana kuri bose. Amakuru yacu tuyabandanirize n'ayavugwa mu makungu tukaba twayateguriwe na mugenzi wacu Benoit Sindayigwanya. Igihugu ca Tunisia kirugarijwe n'ubukene bwatewe n'ibiciro vy'ibiribwa vyaduze cyane ku rugero rw'ibice 10% haraheze imyaka 2. Muri iki gihe abanyatunisia bakaba bariko baritegurira ukwezi kweranda, bakaba bariko barasuma ibizobatunga muri ico gihe cose, ariko kubera iduga ry'ibiciro n'ubushomeri bwongerekanye bikaba vyaje kunyura ubushobozi bw'umuguzi bwo kugura ibifungurwa muri kino gihe. Bikaba bivugwa ko igiciro c'inyama kirenza gato amafaranga 40 y'amadenariyo, nukuvuga amafaranga 12 y'amanyaburaya ku kiro. Umushahara ukaba ungana n'igihumbi c'amadenariyo ku mwaka, yababa amafaranga 500 y'amanyaburaya. Bikavugwa ko aho muri Tunisia leta ariyo ishinga ibiciro ku bintu vyankenerwa, bikongera koko abakozi b'ico gihugu bagera ku bihumbi 650, ibituma haca haba ubukene budasanzwe. Ico gihugu kikaba gifise abanyagihugu bababa imiliyoni 12. Urongoye ishiramwe ry'amazinga ya Karayibe yamenyesheje kuri uno wa mbere aho bari mu nama yo kuraba ingene botorera umuti w'indyane zimaze imisi muri Haiti ko mushikiranganje wa mbere Ariel Henry yemeye gutanga imihoho kandi ko agiye gushiraho leta mfata kibanza. Ariel Henry akaba yarahuye n'ingorane nyinshi z'imigwi yitwaje ibigwanisho y'abagangi gushikaho yemera kuva kuri uyu wa mbere ko atanze imihoho. Nkuko vyashikirijwe n'urongoye Karayibe Mohamed Ali, ati turabonye kandi turemeje itanga ry'imihoho rya Ariel Henry, vyongeye ko turanezerejwe nuko yemeye ko hajaho leta mfata kibanza kugira haboneke amahoro i Port-au-Prince ku mugwa mukuru mu mpera zino ndwi. Ubugizi bwa nabi bukorwa n'abagangi hamwe n'abanyagihugu bamwe bamwe bukaba bwarabandanije, aho basaba ko Ariel Henry yokombogwa. Ariel Henry akaba yari yarahagarikiwe i Puerto Rico, abuzwa kwinjira ku mugwa mukuru i Port-au-Prince kuva mu 2016. Haiti ikabitari bwasubire kwinjira mu matora. Ariel Henry akaba yashizweho na President Jovenel Moise, bikaba vyari bitegekanijwe ko asubiza ubutegetsi mu ntango z'ukwezi kwa kabiri. Nino kuri ayo makuru avugwa mu makungu duciye dusozera ko ano makuru y'uno musi twabateguriye, ariko mu nkundire imbere yuko ndayasozera mbanze ndabasubiremo ingingo nkuru zari ziyagize. Mu gihe abamaze igihe yibonekeza ikena ry'imiduga yunguruza abantu amabisi hano mu gisagara ca Bujumbura, ngo urwaruka ruriko rurakora imiduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba ngo goshigikirwa gutorera inyishu ico kibazo. Nayo umunyeshuri aba muri kaminuza y'u Burundi mu kigo cyo kumutanga ari mu minwe y'abajejwe umutekano inyuma yuko akoroye inda umwana akamuta muri ico kigo bakamutora yamaze kwitaba Imana. Ndabashimire rero mwebwe mwese mwariko murakurikirana ano makuru, ndabifurize kubandanya mugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu. Murakoze.